aya majambo mwe twatanguriye ko niryo mu isezerano rya kera ryo mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yeremiya. Imana yamwishuye imubwira ngo witegereje neza kuko ndindi ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse. Hariya dusomye naho ubutumwa bwiza ni Yesu yavuze, avuga ngo amajambo yanje, amajambo ndababwiye ni mpwemu. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Amen. 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 Amajambo ya Yesu, amajambo y'Imana ni mpwemu. Amajambo ni mpwemu, niko Yesu yavuze. Kandi atanguye kwigisha ibyo, muzosoma hajya munsi hari abaciye bamuvako, bamuvako ngo kandi bari bamaze kumwizera, baramuvako barataha. Yesu abaraba bariko barataha, aca ahamagara bajya bigishwa bayiwe 12 arabaza ati mbega namwe muragomba mwitahire namwe mugamo mwumveko. Petero ashavuga ati mbega mwami twokuvako tukajahe kandi ari wowe ufise amajambo y'ubugingo. Yesu nashimwe. Amen. Rero twagomba tuvugane mu mwanya mutoya yuko ijambo rya Yesu canke ijambo ry'Imana ari ijambo ry'ubugingo, ni ijambo rizima, ni ijambo, c'est une parole vivante, ni ijambo ritandukanye n'ayandi majambo. Ntabwo ari ijambo rica mu gutwi rigaserukira mu kundi, niko abarundi bavuga, cyangwa amajambo y'amasigara cyicana, cyangwa amajambo y'ubusa, cyangwa amajambo apfuye, n'amajambo mazima. Ijambo ry'Imana ni rizima. Yesu nashimwe. Amajambo y'Imana ni mazima kandi nature yayo ni amajambo y'imhemu. Amajambo y'Imana ni mpwemu. Ntabwo ari materiel, ntabwo ari langage gusa, ni mpwemu. Amajambo y'Imana ni mpwemu. Yesu yababwiye ngo amajambo ndababwiye ni mpwemu n'ubugingo. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Ngaha abaririmbyi baririmbye ko Imana ishoboye byose, atakintu na kimwe kinanira, kandi nivyo ivyo yakoze byinshi byaciye mu ijambo ryayo. Ni ijambo ry'Imana. Murabona igihe Imana yarema biratangaje, musomye haya mu itanguriro ngene Imana yaremye, muja kubona muri byinshi yaremye yavuze ngo nihabeho iki, kikaca kibaho. Ijambo ry'Imana rirahamagara ibitari biriho bikaca bibaho. Ijambo ry'Imana rirashiraho ibyari bibuze bigakwira. Ijambo ry'Imana c'est une parole créatrice, ni ijambo rishobora kurema ibintu bitari bihari. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Murabona biratangaje ko Imana mu kurema itakoze ibindi bintu bya technology. Yavuze ngo nihabeho umuco, immédiatement umuco uti d'accord ndabaye, umuco uraba. Yesu nashimwe. Amen. Iyo Mana yakoze uko ikirema ibintu ntabwo isaza, n'ubu imeze. Ni ukuvuga ijambo urisiri ko rivuye kuri umenya neza ko rizoshitsa ico rivuze. Ntabwo ari ijambo risanzwe. Kandi aha mwebwe ndiko ndababwira uko mwese abatari bake muri mwebwe baramaze kubwirwa ijambo n'Imana, kandi ijambo Imana yakubariye. Kandi hariko udasanga ari amajambo menshi, mugabo umwe nizere ko abatari bake bamwe bafise experience umwe une fois y'ukubwirwa ijambo n'Imana, akamenya ko ari ijambo Imana imubwiye. Ijambo Imana yakubwiye ya 20 ans ou 30 ans
mwarimu Gaspar amaze imyaka myinshi mu gakiza, niba adusumba twese, ngira ngo sinzi nka pasiteri, nibaza ko nawe nyine usanga musumba imyaka amaze mu gakiza. Ni ukuvuga ijambo Imana yakubwiye kera ukiri umwana riracariho kandi nturagibagira, kandi rirashaproduza des effets. Yesu nashimwe. Amen. Ntabwo waje kimwe n'ijambo rihera, n'ijambo rya eternel, naryo n'ijambo eternel bisangiye nature n'Imana. Yesu nashimwe. Amen. N'ijambo hyper puissant, n'ijambo ry'ubushobozi, si ijambo risanzwe. Nashaka tubanguke turabe illustration en 3 temps, illustration y'iyo propos yuko ijambo ry'Imana ari ijambo rizima, ijambo riproduisa des effets à court terme, à moyen terme et à long terme et éternellement. Si ijambo risanzwe. Imana igihe yavuga ngo umuco weho waciye ubaho kandi n'ubu uracyariho. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Agiye umuntu aronse ijambo ry'Imana abatomboye kwera. Ijambo urihawe ni hari umuntu arakunda gusenga, twasenga na hariya mu bwiza ngikizwa aravuga ati Imana dasabye duhe ijambo ryo kwishimikiza rimeze nk'inkoni twishimikiza muri uru rugendo. No kuvuga iryo jambo urihawe urashobora kugishimikiza pendant des années et des années, rigakora muri circonstance, ukibaza ngo nico ryari ryatumwe, rigakora no mu yindi, hanyuma rikaca rikora no mu yindi. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Amen. Ni ijambo rizima. Ngaha reka dusome turabe ingene Imana irindi ijambo rya, ingene ijambo ryayo ri ijambo rizima riproduce. Ngaha hariya muri Luka, duhere hariya mu isezerano rishasha, mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka, igice cya mbere. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka, igice cya mbere, kugira ngo tunyarusa dusoma umurongo umwe, inkuru musanzwe muzizi, murashobora no kuzisoma hanyuma. Umurongo wa 31 avuga ngo reka duhere kuri 30. Umumarayika aramubwira ati ntacutinya Mariya, kuko ugiriwe ubuntu n'Imana. Wumve, uzosama inda, uvyara umuhungu, kandi uzomwite Yesu. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Iri ni ijambo ryavuzwe n'umumarayika w'Imana, ni ijambo ry'Imana. Patera acavuga ati ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ryavuzwe n'umumarayika, ribwira umukobwa w'inkumi atowe mu bandi bakobwa bose bo muri Israeli muri ico gihe. Ijambo rimubwira ngo umve, kubera yari yatinye, rimubwira ngo ntacutinya. Kandi hano ndababwire ngo rimubwiye ngo ntacutinya, ntabwo yasubiye gutinya. Yesu nashimwe. Amen. Ijambo rimubwiye ngo ntacutinya, ni ukuvuga ko iryo jambo rica rimera nka gome ica ifuta ubwoba. Ubwoba buragiye. Imana ikubwiye ngo ntacutinya, ntusubira gutinya. Ubwoba buragiye. Hanyuma ishimubwira ngo uzosama inda, uce ubyara umwana w'umuhungu, uzomwite Yesu. Iryo jambo, haleluya. Amen. Amen. Mbara nibaza ati ni ijambo rya mbere rihambaye ryo muri Bibiliya. Iryo jambo rica riproduza des effets. Aha ntitubona n'ingene vyagenda. Yaciye asama inda. Haciye umwanya muto yo murone yaciye agenda kuramutsa Elizabeth. Hanyuma rero niho bija kugaragarira ko yari yasamye inda. Yaciye aja kugaramutsa Elizabeth. Hanyuma rero munyuma hamareke acana mubwira ne kandi gasokre. Ashamubwira ngo Elizabeth, wa wundi w'inshuti zawe, wa wundi mwebwe mw'ingumba, amaze uku n'ukwezi kwa gatandatu afise. Iyo yacagenda kumuraba rero. Hanyuma rero ashitseyo, murazi ko inda yaciye yikinaga mu nda.
nuvuga ijambo yabwiwe na marayika riproduiza des effets. Ijambo rituma asamina. Yesu nashima. Amen. Rirema ikintu gishasha muri we kidasanzwe. Rigira ingaruka kuri we imediatement ubwo yaciye asaminda. Isharigira ingaruka mu myaka yaheze n'ubu riracagira ingaruka ku bugingo bwacu. Yesu nashima. Amen. Iryo ni jambo ryavuzwe n'umumarayika directement rivuye mu ijuru rishitse mu matwi ya Mariya. Rica riproduiza effet mu mubiri wiwe. Aca asaminda hanyuma aca vyara umwana w'umuhungu avec toutes les meilleures conséquences du monde zashize ziba ku bugingo bwacu. Kubw'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Yesu nashima. Amen. Kandi yavuze ijoro ijambo rikagira effet ingana uko umubona tudashobora kumezera. Niyo yavuganye nawe na ryari. Nivugana nawe iyo yavuze ijambo rikagira effet utoshobora kumezera. Ntushobora kumezera effet y'iri jambo rya marayika ku isi na histoire de l'humanité yose kubw'ijambo. Yavuze iryo jambo. Haleluya. Amen. Niyo yitwa data wa twese. Nishobora kuvugana natwe. Niyo yavuze na ryari ndi yakubari. Kandi ijambo Imana yakubari. Rishobora kugira des effets durables. Des effets extraordinaires. Des effets au-delà de la logique humaine. Des effets zidasanzwe. Ijambo Imana. Yesu narashima. Amen. Kuko turiko turabanguka tugende hariya mu gitabo ca mbere ca Samweli hariya mu isezerano rishasha dusubire rya kera dusubire. Igitabo ca mbere ca Samweli. Ngaha twasomye ijambo ry'Imana ryaje rizananye mu kanwa ka marayika. Aha yari marayika niwe yazanye iryo jambo. Mugabo Imana ntiyama ituma marayika gusa. Yesu nashima. Amen. Imana ishobora no gutuma abantu muzinanye. Imana ishobora gutuma abakozi bayo ikabarungikana amajambo kandi yama yabatumye. Ahandi yavuze ngo nama nzindurwa no kubatuma no gutuma abakozi banje. Imana ishobora gutuma abantu. Ishobora gutuma ijambo ushobora n'Imana kuri guha biciye ngaha directement muri iri jambo muri Bibiliya yanditse. Ikaza ijambo ikari gushikiriza rivuye ku Mana. Ngaha rero muri Samweli igitabo ca mbere ca Samweli igice ca mbere tugomba dusome naho nyene tuja gusoma tunyarukije dusome hariya ku murongo wa 17. 1 Samuel chapitre 1er verset 17. Maze Eli aramwishura ati nuko niwigira amahoro. Imana ya Isirayeli iguha ico wasabye. Inkuru murayizi. Eli yari yishuye Ana. Yesu abahezagiye. Yari yishuye Ana. Ana kubera iki? Kubera Ana yari yagiye gusenga ava ahantu agenda ahantu hitwa Ishiro gusenga ari mu ngoro y'Imana abandi atariho bari. Sinzi yari yatawe rya jambo Yesu natari bwaze ngo ariyo duhishurira. Avuga ati bagomba gusenga no cherche pas la publicité derrière. Nuronde ko abantu bakwemera ngo umusenzi ngo w'igitangaza nuko maze iminsi mbona muri no myaka abantu basenga bagaca bagenda bahagira ama video yuko ariko barasengera mu ruzi abandi mu biti abandi mu migazi. Bibaza yuko iyo image ija kwerekana ko abantu bazi gusenga. Yesu ivyo yavuze ngo ivyo ni ivy'indyari. Yesu adufashe cyane. Amen. Ntabwo gusenga ari ukwarerutse.
ntabwo umuntu abisirayeli Yesu yabigishije ati iyo musenga ntimugire alert yuko muri ko murasenga. Rero Hana wewe agenda abandi atariho bari mu rusengero, aca murumva yiroti yagiye gusenga abandi nta bari mu rusengero, niwe wenyine. Mugabo umukozi w'Imana Eli kubera yaba mu rusengero arabibona, ngo abona aguma asenga. Je nibaza ko yabonye yamaze umwanya munini arasenga abona ari muntu ariko arivugana kubera atabona uwo bavugana, kandi ngo ntabwo yaduza n'ijwi hejuru kugira ngo ibyo avuga ntabwo yarinze gusemerera rwose. Ubundi mwene data niwe yambwiye yari amaze iminsi 3 yisonzesheje ariko arasenga, hanyuma aca arasenga aduza ijwi cyane, wacha yumva mwema mubwiye ngo mbe ko usemera cyane nko kumenga ndi kure yawe. Yesu adufashe ngo kuri no gusemera nko kumenga ndi kure yawe, yumva ariko Imana imubari. Ntabwo rero Hana yasemerera, hari igihe cyo gusemerera na Yesu hari igihe yasemerera. Hanyuma rero yasenga ngo akubita iminwa gusa adashirijwe hejuru. Hanyuma rero yari umutama ararabisene, kandi aho yarinze aho umutama yaramaze kubona ibitari bike, ari umuhereza araraba ashaka kumuhamagara ati mbega Hana uzogeza yari kuborerwa vino. Mbega sentome z'umuntu aborewe vino yabonye azikwije. Yesu adufashe. Umva sentome z'uborewe vino zirahakwa gusa n'iz'uborewe mpwemu. Ntimwibuka abigishwa cyagiye buzura mpwemu ko bavuze ngo bakoze iki? Baborewe igisama. Bumva bavuga ngira ibintu sinzi nyine babona ko sentome z'ukuzura mpwemuye, kandi nibyo sentome z'ukuzura mpwemuye na sentome z'uborewe ntibitandukanye kanini. Yesu adufashe. Nageze gusoma sur le plan psychologique impact y'inzoga, mbona mu byo zikora iyo umuntu aborewe ngo ashagire ibyo bita hyper productivité verbale. Benshi hari ababorerwa bamero hyper productivité verbale, akasha produiza amajambo uko atahora. Hanyuma rero ngira nawe babonye ari bifite hyper productivité verbale, mugabo avugishwa na mpwemu. Hanyuma rero acavuga ngo uzogeza ryari kuborera. Hana nahoro acara mwishura hariya ku murongo wa 15 ati oyaye mwami wanje, ndi umuntu yabonye amagogo, nta muvinyu nanyoye canke ikindi kiboreza, ariko nariko ndasuka amajorwa yanje imbere y'Uhoraho. Hari ijambo rya ntangaje cyane 16 ashavuga ngo ntugire ngo ndi umuntu w'umunyangeso mbi, kuko aka kanya kose namje mvugana umubabaro n'amaganya bindengeye. Bega umuntu anywa inzoga ni umunyangeso mbi? Ego. D'après iri jambo ntimubona ko ari umunyangeso mbi? Hana yavuze ngo ntabwo jewe ntubwire ngo ndi umunyangeso mbi, yo nkusinanyoye inzoga. Kunywa inzoga n'ingeso mbi naho ifiswe na benshi mu gihugu iwacu naho hose muri henshi izo ngeso zirahari. Ni ingeso mbi, mugabo y'ingeso mbi yemewe n'amategeko bomenga ntangora, naho yemewe n'amategeko, naho yokwemerwa n'amadini, ni ingeso imeze gute? Mbi, kandi n'amadini ayemera. Amadini ashobora kuyemera, mugana ububi bwayo ntibuca buvaho ngo nukwera amadini yemeye ikintu. Ingeso mbi ari mbi iguma ari mbi, naho abantu isinzi boyemera. Ni ingeso mbi. Acavuga ngo ntuge ngo je ndi umunyangeso mbi, ndi umuntu yigorewe nabonye amagogo, haya nariko ndasuka, nariko mvugira imbere y'Imana, mvugana umubabaro undengeye insupportable. Alleluia. Amen. Ega ubona atari yamenye adresse umubabaro.
igasi bose bahamenye. Wewe yari yamenye umubabaro umurengeye, yaramenye aho utwara mu bwiherero n'Imana kandi mu rusengero umukozi w'Imana ahari. Hanyuma rero ngahamaga amajambo nagomba tuvugane duciriye hagufi, harimo byinshi mbwa reka tuvugane, nagomba tubone iri jambo ngena Eli yamwishuye amaze kubona yuko Eli amaze yihenze. Eli yacyabona ati nihenze kamen, kandi c'était grave. Bene byari grave ngene muherezi yo kwihenda gutya sa umuherezi none yitiranya atakimenya ivy'imwemu, ari mu mubiri aho wamenga ari mu mubiri, ntabwo yarakimenya ivy'imwemu. None umuntu amaze imyaka ari umuherezi yasaziye muri ico gikorwa atazi uri karasenga n'ububorewe kubitandukana. Navuze nabati y'abahana yari uwo muri iki gihe, umukozi w'Imana yari hari cyo ari kubona, yari kumbwira ati wa munyantege nkewe uri ngaho mu rusengero utazi umuntu yuzuye mpemu yange nameze, utadiste ngo uborewe n'uri karasenga. Mugabo we yavuze ngo mwami wanje Yesu nashimwe. Wewe yari afise ibanga kweri hano, yagumye yubaha naho yabonye ko umukozi w'Imana atamenye ico kibazo, kuko aramenya ko atazi ibintu byose, aramusobanurira. Hanyuma aca amubwira rero amaze aha nibajije ngira Eli yaciye yihana, kuko n'abakozi b'Imana barihana. Yesu adufashe. Amen. Ntibihanisha gusa barihana. Aha yaciye yihana nibaza, acaraza rero acaramubwira rero amaze gutahura ko yagize prejije. Urumva yamubwiye ngo yaborewe, aca yongera atanamubajije na kimwe, aca yongera aramubwira ngo genda uhebe, atangura kumuhama ordo atigeze amwumviriza. Urumva amaze kubona ko yihenze, aha nibaza ko aca bugufi, aca amubwira rero amajambo abiri. Niyo nagomba ndabereke ngena Imana irindi ijambo ryayo. Ijambo irungikiyanye mu marayika iraririnda, n'ijambo irimukanye umukozi wayo igira gute? Iraririnda gushika rishize. Aca aramwishura maze Eli aramwishura ati nuko niwigira amahoro Imana ya Isirayeli iguhe ico uyisabye. Amajambo abiri, irya mbere niwigira amahoro. Bega hari abamaze kumva aya majambo avuye mu kanwa k'umukozi w'Imana ngo nugenda amahoro. Sa? Ego. Nagomba ngo ntagire umuntu yibaza ngo ajya n'amajambo asanzwe asanzwe ntayo bahora bakubwira abagenzi bawe canke abandi bantu. Hariya wabwiriwe ijambo ngo nugenda amahoro, ukwiye kwamuhibuka. Yesu nashimwe. Amen. Ntabwo ari ijambo rigira risanzwe, ni ijambo ry'Imana, ni ijambo rizima, ni ijambo rifise ubushobozi. Reka duheze uya murongo tuwusome 18. Nawe ubu nawe aramwishura ati numuhangaze jewe n'inshoreke yawe. Maze uwo mugore arigira acagira gute? Araheza ararya, apeti yaciye igaruka, ntiyasubira kwiraburanirwa namba jame. Bega ijambo ry'umukozi w'Imana muribona gute? Ni ijambo rikuraho kwiraburanirwa. Ni ukuvuga aha nta na kimwe yari bwaronke, umuntu ari cyo yari bwaronke mu byari yasa. Oya mugabo umukozi w'Imana amubwiye ngo genda amahoro, amahoro immédiatement. C'était comme télécommande, akomanza amahoro, aca arurukira mu mutima wa Hana. Umuntu yari afise umubabaro umurengeye, umubabaro ucuraba efase, haca hinjira mu mutima wiwe amahoro. Haleluya. Amen. Aya mahoro ashatuma aronka apeti.
aca arafungura. Yesu nashimwe. Amen. Amahoro atavuye ku bintu na kibomenga materiellement nta na kimwe yari yaronse. No ijambo Yesu yavuze ngo amajambo ndababwira n'ay'umwemu. Amajambo rero y'umukozi w'Imana, amajambo y'imwemu aca yefasa umubabaro w'ahantu atana kimwe araronka. Ukuraho umubabaro, afuta umubabaro, yinje ari mu munezero. Aca ntiyasubira kwiraburanirwa na rimwe. Aca aranezerwa. Munsi muza kubona yaciye agenda gusenga bukeye. Ntabwo yaciye yitahira ngo byatungana. Yaciye agaruka mu rusengero. Haleluya. Kandi Yesu yishuye ukwiye kugaruka. Yaciye agaruka mu rusengero. Aca arasubira araza arasenga. Umuntu ashobora gusenga yisonzesheje, asaba gusenga yariye. Arumva aha bwa mbere yari yisonzesheje, yaciye afungura, ashagaruka gusenga yafunguye. Yesu nashimwe. Amen. Aca hanyuma mu nyuma tuciye hagufi iyi parti ya mbere y'amajambo y'umukozi w'Imana ibirabaye realize. Kandi mwabonye ngo ntiyasubirana kwiraburanirwa namba c'était fini réglé. Besha kibazo gikomeye umuntu kibaye réglé none. Nasubire kwiraburana nta numwe atariraburanirwa muri mwe. Iki kibazo kibaye réglé, numva stress effacé, dépression partie. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Yumva meze mbiye atanga gutwenga. Aba murazi mu Kirundi bavanga ingumba itazi kibiri gatishe. Ikibi ntacyo yarazi hano. Babona aranezerewe. Hanyuma rero Imana ica iramwibuka. Aca Saminda, aca vyara Samuel. Yesu nashimwe. Amen. Kubera umukozi w'Imana yavuze ngo ubaha Imana ya Isirayeli iguhe ivyo wayisabye. Hana yaciye akora ivyo Imana yari yayisezeraniye. Kuko yari yasezeranye yuko umwana azoca amuzana ku rusengero. Tuzengurure hariya muri iki gice cya kabiri yaciye amuzana. Dusome 18. Ariko Samuel akorera Uhoraho kandi yari akiri umwana. Yari yambaye efodi yera dere. Yatanga gukora Imana acutse. Kandi nyina yama amubaririra agahuza akakamushira uko umwaka uheze. Umwana aguma akura uko yajana n'umugabo wiwe gutanga ikimazi c'umwaka. Ntabwo yasivye gusenga ngo kazima naronse wa mwana. Hari abatasubira kugaruka. Yesu adufashe. Amen. Hari abasenga bakuzura mpwemu yera ari inkumi cyangwa ari umusore arongoye cyangwa arongowe ntasubire kugaruka. Ayazana ama pretexe ye kw'ivyo mu rugo bigorana. Yesu adufashe cyane. Amen. Utegeza kugaruka, ni vyiza kugaruka. Murazi ko na Yesu yakije abanyamibembe 10 hagaruka umwe agatanga ati babandi 9 bose baroyehe. Imana ikwishuye, Imana igutabaye no kugaruka. Yaciye aguma agaruka gutanga ikimazi c'umwaka. Nashaka muraba amajambo y'umukozi w'Imana ngaha. 20. Eli nawe agahezagira Elukana n'umugore wiwe ati yamuhezagira gute? Ntabahabonye ngo atubwiye umuhezagiro Eli yahezagira Elukana na Hana. Uragahabwa uruvyaro ruhoraho. Uruvyaro yararusanganywe agaprezida essentiel niko utarasoma akonyene. kuko uyu mugore Abasubiza mu kandi ubwo yahaye Uhoraho kw'inkuka bagaheza bagasubira iwabo. Uragahabwa uruvyaro n'Uhoraho kuri uyu mugore yari afise n'uruvyaro kuri Penini. Mugabo amubwira ngo uragahabwa uruvyaro n'Uhoraho kuri uyu mugore abasubirize mu nkoko y'uwo yahaye Uhoraho nk'ishikano. Kubera
naho yari yabyaye Samweli ntasho yamukoreye muhira yaciye amutanga kwishikana. Hanyuma rero bagiye gusenga Hana na Elukana, Eli akaca bahamagara akaca agenda bahezagiye. Mbega umuhezagiro w'abakozi w'Imana urafata? Yego. Ndabizi jewe kufata kandi nawe urabizi. Umuhezagiro w'abakozi w'Imana urafata, bari institué par Dieu. C'est une institution divine. Muvyo twahamagariwe no guhezagira. Yesu nashimwe. Amen. Kandi umuhezagiro urafata ntibanubwo uraba n'inkomezi zanyene kubutanga. None mubona Eli mwaza ngo yari umunyenkomezi. Eka ntabwo yari umuhizi. Mugabo niwe yari muri iyo fonction umwanya. Niwe yari mandaté par le ciel kuvuga umugisha ku Bisirayeli. Hanyuma rero aca amahezagira uko ngo uragahabwa uruvyaro n'uhoraho kuri uyu mugore. Bagaheza bagasubira iwabo 21. Maze uhoraho agendera Hana asaminda aja imbere avyara abana b'abahungu bangahe? 3 n'abakobwa bangahe? 2. Yesu nashimwe. Amen. Iyumvire ingene Imana irinda ijambo ryayo itumye umukozi wayo. Hana wari ngumba, umukozi w'Imana amuvuze ko uyu muhezagira, akavuga ngo uragahabwa umugisha n'uhoraho uhabwa uruvyaro kuri uyu mugore. Iryo jambo Imana iri mu ijuru iraririnda. Haleluya. Amen. Abantu benshi hajya bazi ko Hana yabyaye Samweli. Iyi mirongo abantu baca bagarukira hari ntibazi ko Hana yabyaye abana bangahe bose hamwe? 6. Ijambo rirarema. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Bakora se ngo Imana ivuze ngo baho urabaho, ijambo ryayo rigira gute? Rirarema. Ricarirema abana 6, ijambo rivuze n'umukozi w'Imana. Kuko Imana irinda ijambo ryayo ikarishitse. Reka tugarukize ngaha, Yesu niyaduha kandi tuzoshishikara n'ayandi ma illustration n'ayandi mwemu aca kwereka yingena Imana irinda ijambo ryayo ikarishitse. Yesu nashimwe. Amen. Tugomba tugeze ngaha murashishikara iyi meditation yingena Imana irinda ijambo ryayo rivuye kuri yo directement, rivuzwe na marayika, rivuzwe n'umukozi w'Imana, kandi nawe ijyo uvuze irashobora kuririnda. Iyo wivuze iryo watuye. Yesu nashimwe. Amen. Irarinda ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Iryo yakuvuze ko izorishitse. Mugabo Hana yarafise urubanza kwera imbere y'Imana. Ntabwo yari umunyangeso mbi. Ntabwo yari umunyangeso mbi. Nta nubwo yigeze atuka Penina ariko aramutuka yari inumi. Kandi namwe ndaba ngena amaze kuronka Samweli ntabwo yagiye kwiyemera kuri Penina ati ndaba rero nawe usubire upfuka. Bega abana ba Penina bitwa gute? Arubuza abana ba Penina ngena bitwa? Sa? Hazi abana bana. Hana, umwana wa Hana Samweli niwe Imana, iryo jambo Imana yavugishije umukozi w'Imana rikarindwa n'Imana ikarishitsa ikahindura reality. Yatumye uyu Samweli ari we umuntu adasanzwe mu Bisirayeli, ku buryo ari we yimitse umwami wa mbere yitwa Sawuli, yimika umwami ahambaye yitwa Dawidi, niwe yabarobanuje amavuta. Yesu nashimwe. Kubw'ijambo ry'Imana. None rero tugomba tugeze ngaha, tugomba dusenga Imana. Birashoboka ko umuntu ariko aca mu bintu bimuremereye nk'ivyo Hana yari karacamwo bimuremereye.
bifise uburemere bwinshi avuga ngo ntiyoshobora gutwara, ariko abizanye imbere y'Imana arakuremurura. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. None wumva Hana yatari yabimenye Yesu atarabivuga, abibwiwe na Mpwemu yuko iyo urushe canke iyo uremerewe wibwira Yesu. Urushe canke uremerewe ni ukuduga ishira. Yesu nashimwe. Abantu naho bokubona nk'imborego, naho bokubona nk'umuntu yataye ubwenge, naho bokubona nk'umuntu umenga ntazi logique, atafise logique scientifique, yibaza ngo ku mavi ngo hariya ngo hazova ikintu, ndabona bwire ngo kizovayo, kizovamwo. Birashoboka rero ko umuntu aba muri situation yo kuremerwa nk'iyo yari mu Hana, aremerewe n'ibibazo, aremerewe n'ibi na biriya. Birashoboka no ko ntaba mu bintu biri incomprehensible nk'ivyo Maria yaragiyemo, ibi ni situation incomprehensible. Ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo ntutinye, reka gutinya, ntabwo uzosaminda, kandi yashaye isaba. None nagomba nawe muri kano kanya wibaze nibihe biguteye ubwoba, nibihe bikuremereye, nibihe wozana kuri Yesu, niho wibaza ngo kandi Imana yishurisha ijambo. Ijambo niyo nyishu yitangira imbere y'ukuruba yuko ibintu biba effective. No kuvuga Bibiliya ivuga murana kwabona ngo imbere na mbere jambo yariho, hanyuma jambo la parole, c'est la parole qui est devenue chair. Mugabo imbere c'est la parole qui commence. Imana itangura kwishurisha ijambo. Yesu nashimwe. Amen. None rero tugomba dusenga Imana. Rega ninde yumva muri kano kanya uvuga ati jewe ndagomba nanje ngire nka Ana, ndagomba kuduga ishiro, ntabwo birinda kumara iminsi myinshi. No kuvuga mu mutima uvuga nanje ndaduza ishiro mu mutima, nagomba nje imbere y'Imana, nagomba iki kibazo ndakizana imbere y'Imana. Hari ijwi rishaka kugira ngo mugabo wowe ntumeze nka Ana, wewe Ana yari ameze neza. Ana wewe yavuze ngo ntabwo yari umunyangeso, ngo mugabo ndafise ingeso yanyizingiriye. Nayo nyene yizane kuri Yesu. Yesu afise imbabazi nyinshi, Yesu abasha kwica icaha, abohora imbohe. Yesu ni umunyarukundo rutangaje, kandi ijambo ryiwe ni ijambo arinda. Yavuze ngo nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe. Iryo araririnda umuntu wese amuje ko aramuruhura, kuko niko yavuze. None rero ngwino kwa Yesu, we wumva hari shobozi dugana ishiro, uzi imbere y'Imana, haba ikibazo c'Impwemu, haba ibikwizingiriye ko bizana imbere ya Yesu. Tugomba dusenga Imana. Rega hari umuntu yumva ati je numva niteguye no haguruka nkamera nk'uduzi ishiro kaja imbere y'Imana ngatakamba.